kwakira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice ca 11. Matayo 11 umurongo wa 2 ku murongo wa 6. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'uko bwanditswe na n'intumwa Matayo igice ca 11 umurongo wa 2 gushika ku murongo wa 6. Hatubwira ngo ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora, atuma abigisha biwe kumubaza ati mbega uri wowe ndakwiye kuza canke twitegende wundi. Kibazo gitumwe n'imbohe yitwa Yohana Umubatizi atumye babiri mu bigishwa biwe, atumye kuri nde? Kuri Yesu. Kane Yesu arabishura ati nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mugirane n'ivyo mubona. Turungu tubiri nduguruye twamugina. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye baragirane barazugwa, aboro babwirwa iki? Ariko nitwibagire no kuri 6 batubwira ngo harahiriwe nde? Kandi muvyongere ko muvyo muja kumubwira. Ntimukibagire na kano. Kandi hahigwa uwo ivyanje bitagirane bitazotsitaza. Imana ihabwa icubahiro. Mbega birashika umuntu agatsitazwa n'uhoraho. Tumenya abakizo batsitaza bakizwa. Hitwebwe ko hari abantu batsitazwa nande? N'uhoraho. Naho Imana itabishaka ko yo idutsitaza, yifuza kuturera mu buryo bw'impemu. Uyu munsi ndifuza ko imitima yacu yogera hanigira karuhuko. Ndifuza ko ahantu tugera handi tutahura Imana umugambi wayo. Ndifuza ko ahantu tuba turiko turababa abantu badatahura Imana, ahubwo tuba abantu bayitahura bakajanayo naho itandukanye natwe mu mugambi no muri kamere. Inyigisho yatubwira ngo ni kuva mu kuzazanirwa wambikwa inkomezi. De la confusion à la restauration. Kuva mu kuzazanirwa wambikwa iki? Inkomezi. Imana ihabwa icubahiro. Iyo nitegereza ibihe imiryango ibamo cyangwa ishobora kuba irimo na kino gihe, hari ibyo twumva bibabaje. Turumva babura babo, turumva babura ico bagaburira abana, turumva babura amafaranga y'ishure, turumva bakene ico bambara, turumva barenganywa, turumva basenga ariko bakabanza igihe kirekire ataco babona, turumva bapfukamye bitwa basendikani bagororoka mugabo barindiye igihe batazi ryari. Bashaka kubahana bibwira ati none iyo Mana nimba yishura kubera iki yumviye uriya ariko je akatakiravuga atakirakora. Witegereza ishengero ukabona ko nagiye isi mitwaro, witegereza inkumi ukabona ko zisi mitwaro, witegereza imisore nazo nayo ukavuti barakeneye abafasha, barakeneye uzi, bararushe kuko abavyeyi batwara ku murindi wo kurongora no kurongorwa, ariko kandi uburyo bwo kurongora n'abafasha se babwiha barindira ya Mana. Ndashobora kwibaza ko nshobora kuba mu gihe nzazanirwa. Ndashobora kwibaza ko na wewe ushobora kuba uriko urazazanirwa canke uzozazanirwa canke warazazaniwe bikaba ariko birabandanya. Ariko iconze cyo dusimana ngo yirura mu nkomezi nshasha, dusimana igendera abadendebukiwe, dusimana yambika inkomezi abacitse intege, dusimana ihagurutsa abaguye mu kinogo ikabavyura, dusimana ifata abataye ivyizigiro ikabaha ivyizigiro, dusimana ihanagura amosozi. Hari amosozi tuzohanagura turi mw'ijuru, mugabo kandi hari n'amosozi Imana ihanagura umuntu ari hano kw'isi. Imana iguhanagura ukiri hano naye hariya nayo izoyahanagurwe. Imana ihabwa icubahiro. Witegereje ibihugu tubamwo dukura dufise amagaranti make. Kugira ugira uvuge ngo eje ndahabona ni bake bo bivuga. Benshi bari muri kagari k'agafaransa kavuga ngo à chaque jour suffit sa peine. Abo karabatunze. Abafaransa bagudema batubwiye ngo l'espoir fait vivre. Siko batubwiye. Kugira ngo wize uvuga ati ejo ndaha ejo bizo bimeze neza natabifata bagira ati ntacu l'espoir fait. Ariko mu bibiri tubwira ngo harahiriwe utazotsitara ku kwizera kw'Imana.
umugororotsi banazobeshwaho n'iki? Ni ukwizera. Ngo none iyo njorora nazohimbara umutima wanje. Imana ihabwe icyubahiro. De la confusion à la restauration. Kuva mu kuzazanirwa kurengera ibihe tuja kwambikwa inkomezi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yohana Batizita ni umwe mu bantu, si n'umwe niwe wenyene Yesu yavuze ngo arasumba abandi bantu. Siko mwe bwavyibuka ivyo bintu. Yesu yavuze ngo mu bantu bose bavyawe n'umugore hari umwitwa Jean Baptiste, nta numwe amusumba. Umuntu wenyine amusumba ntaraboneka, ni umuto mu bwami bw'Imana. Turavye Yesu yabivugiye, ishinga ryawe bwabeho, abakiza ntibari bwabeho. Hayari periode transitoire, igihe cy'imfata kibanza. Turindiye ko Yesu azocungura isi, hama abantu bashobora gukizwa akavuga kabiri bakabaho. Abo nibo bazabasuma Jean Baptiste. Mbwe igihe cya Jean Baptiste nta wamuruta. Kubera se yari umuherezi mukuru, ariko ava muherezi bukuru bwa se aramanuka aja ku rugezo rwo hasi, ava iwabo agenda mu bugaragwa bw'Iyudaya, akorera Imana ngo yambaye impuzu zisanzwe cyane, ajya ubuki bwo mu ishamba, ucumva ko ari ubuki bw'inzuki cyangwa bw'ifundere. Umuhungu w'umuherezi mukuru, se ajya inyama z'ubwoko bwose, se mu manza yicara imbere, nawe tubanye n'urubanza, se ahantu hose kuri banki nta muntu amutona imbere, ariko umuhungu wiwe wewe atume mu bugaragwa, ati uyo muntu nta muntu amusuma mwabyawe n'umugore. Yabaye ashinga intaye ya Yesu Kristo, yerekana ati naho ndiko ndabatiza mu mazi, hari undi nagiye kuza, wewe yariho ntaraza. Imbere yuko jewe nza yari asanzwe ariho, wewe niyaza si mu mazi gusa, ariko ni no mu muriro. Ntivya binabere ko je nokora no ku tugozi tw'ibirato vyiwe, yaramushinga intaye, yaramutahuye. Niwe yabatije Yesu. Naho yabanje kumenya nk'uvyanka, ariko rero yatawe cyane Yesu amaze kumubwira igituma yo mubatiza. Yohana Batista agaragara ko ari umuntu vy'ukuri, yahawe igikorwa kidasanzwe, uko yiswe kimwe. Herode watwara akarere k'Ibuyuda, atwara umwami w'Abaroma, afatago aja kwiba umugore wa mwene wawe Filipo. Yohana Batista ati ibyo bintu vyemerewe burya, none utora umugore wa mwene wabo kubera iki? Muka nya mugore agakubita hehe? Aha ni mutima cyane bwenge. Yakwise hehe? Mu bwenge arakagumana. Umunsi umwe Herode ariko arahimbaza isabukuru, umwana akomoka kuri wa mugore aratamba neza, ati uyo mwana ikintu cyo cyaza kunsaba genda kimuha. Nya mugore aronka kakandi ati nge nanje nihore, ngire nihore. Ati genda uvuge yuko usavye umutwe wa Yohana. Kakana kacagenda kwa Herode ati je nsaba umutwe wa Yohana bawunshire ngaha kuri no bakure ino sorori. Yasavye ibintu biryoshe kuri Herode. Mbega vyabaye ku muntu ihamagawe n'Imana? Ego vyahamagawe bijya vyaba Imana iri kuri ya ntebe y'inganji. Vyaba Imana iri kwitegereza amanyama ya Herode. Mbega Imana yarakunda Yohana Batista kubera iki itamukijije? Imbere yuko afunga, imbere yuko bamuca umutwe, ari nayo inkuru ihagaze, nuko yafunze, yabanje gufungwa. Afunzwe aramara igihe. Abamusanga ku kadirisha baramusanga ku kadirisha, baratwara isorori barayizana, ararya, ararindira umwami wacu yashinga intaye kwaza. Ntigezaza ararindira ko wa wundi bumva gumazibure mu matwi y'abantu, yoza ukadirisha ati rekura Herode umuntu wanje. Ntigezaza Yesu. Arandira ko bwa bushobozi yakoresha mu kukiza ngira ngo ya fieve cyangwa wa muriro wayina ko wa Petero wapi ntiyaje kubukoresha, ati none uri sire ko ari wawe nibyo kuri cyangwa narihenze umuhamagaro. Jeni baza ko yigete none umwe nabatiza cyari gisizi imwe cyangwa yarujya nyene. Ararindira umwe yasinga intaye ko yeza kugaragaza ko amukunda, bafisangiye mu bucuti bw'amaraso, basangiye igikogwa, umwe yitwa Integuza uwundi witwa Uwaje. Ararindira ko yoza wapi? Amaze kuzazanirwa, amaze kwibagira
ivyo yayivuze ko, amaze kwibagira uko ayizi, amaze kwibagira uko ayitahura, aravuga ngo nimuze mwebwe babiri, ndabasavye munyaruke mumunshikirire. Uri wowe ndakwiye kuza canke turindire? Mugabo bavuze ngo amaze kumva ivyo akora. Yarumvise ivyo ariko arakora, acaraba uko ariko arabaho, ati biratandukanye kwere. None burya nyapfuye basanzanira n'umuceri n'ibiharage, chocolat blanc basi ndayibone basi. Mugabo ntibibuya ntibivuguko, ntimugatwara uko nyene. Ndiko ndageza kwiyumvira ibibazo byamuciye mu mutwe. Ararindira arabura. Niko gutuma babiri mu bigisha biwe ati gena mumbariza, uri wa wundi akwiye kuza canke turindire uyundi? Yesu ati ni jewe nyene. Niko yavuze. Yaciye akora ibisanzwe biri mu vyasanzwe amuziko. Afata abantu arabakiza, ibitamatwi arabizibura, ibimuga biratambuka neza, ubutumwa buranavugwa. Tigena mbwira ivyo mwagize nte, mwabonye nivyo mwagize nte. Niyamara kuvyumva mwongeye ko nakano kantu, harahiriwe uwo ivyanje bitazogira nte, bitazotsitaza. Igihe kimwe sindacibuka umwaka mugashaka ko ari hari nka 2019 na canke 18, niho twize ingene umuntu ashobora kubohoka ku mubabaro yatewe n'ingene ibintu bitagenze nk'uko ashaka. Bamwe bakisanga umenga bagenda na sentare mpuzamakungu barengutsa ko Imana yabo. Ariko kamana ukabunkunda ukemera bakandenganya, nkaja kubona ko banenganije mu nyuma, wari he kamana? Ariko kamana ukemera nkafakara, uzi ingene nakunda umugore wanje, ukemera mana umushara wa mbere nagomba kubakira mwiza abavyeyi bagaca bawunyiba kamana. Benshi Imana bayitwara muri sentare mpuzamakungu, mbwa barabuze umuntu arengutse ibice bibiri ngo biburane. Benshi bafise n'ivyo bagiriza bapfuye base na base wabo, ku buryo batararekura ingene vyagenze, aho kwemera icyo Imana yemeye ngo bafatanye n'ibigiye kuza. Niho nakira bamwe baje kwiyana tegaje ikibazo mfise. Jewe papa ngonje kumuharira naho yapfuye, kuko mfise umubabaro. Papa yazigihe imyaka nka 15 yarapfuye, mugo sindari bware kuri kibi yankoreye. Ico kibi ni cyane n'ikindi nuko ari byo atabwiye umuryango yarondeye. Musanga hari amatungo atavuzwe, bakaja kuyamenya mu nyuma, bakaja kuyamenya bashaka yamaze no kwibwa. Ati yaja kubitubwira, iriyanza bari gwacu nzi dufisi yonyene. Papa yarambabaje. Bujya kwisi turakwiye kuba mu karuhuko k'Imana. Kwisi umutekano wacu nuhagaze ko ibintu bigenda uko tubishaka twebwe. Umutekano w'umutima w'umukristo nuwemera ubukuru bw'Imana, buhitamwe ico bushatse bukajana nayo naho bahaje kibabaje. Cyo kinara cyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. De la confusion à la restauration. Kuva mu kuzazanirwa utumbera mu kwambikwa inkomezi. Imana ihabwe icyubahiro. Niki cyatumye Yohana Batista yabatije umukiza wacu, yabatije uwo yashingiye intare ko azabaza mu muriro, yashingiye intego agiye kuza. Hageze igihe arazazanirwa kujya atangura gukeka nuko asigaye ariwe. Yari yazazaniwe. Yari yazazaniwe. Mbega byavuye kuki? Ukuzazanirwa kuva he? Umurongo wa 2 na 3 niho ngomba kuri ikintu cya mbere. Hatubwira ngo ari mu nzu y'imbohe, umva araboshwe, yumva ibyo akora, atuma abigisha yo kumubaza ati mbega uri wawe ndakwiye kuza canke twitege uwundi? Ari mu kuzazanirwa, agukuye hehe? Ariko arondera ko Yesu yoza kugaragaza icyari afatiye ku bihe vyiwe. Yesu agaragaza icyari ahagaze ku mugambi wiwe. Nayo ubundi yogaragaza icyari ahagaze ku byo dushaka, isi niyo ishobora kuba ari wayiganza, yo kiganzwa na twebwe. Yohana Batista yagize umubabaro urengeye ubucuti afitaniye n'Imana, bimuha kuzazanirwa kudasanzwe. Nicyo gituma umunsi w'amagorwa ntukwiye kugwiza amatati, ukwiye gukomeza amavi.
ku munsi y'amagorwa shira amashesheti ngaha ugene mu cyumba usenge kugira ngo umunezero wawe urengere ibibazo. Niwemera ko ibibazo birenga bikarengera ubucuti utaniye n'Imana, iyo Mana usaba kwibaza kwibaho. Ega benshi bamaye baje kwibaho. Umuntu umwe aragenda yakora exit arakora kubera ibibazo byinshi ariko arakora nta vyaha yari arimo kubera kuruha no kwiga cyane no kutaronka umwanya munini wo gusenga. Acaraza arabaza umurongozi ati none hajya Imana iracankunda? Nta vyaha arimo, ntacyo yayikoreye, nta bintu Imana yamubwiye ngo akore atari karakora, ntari karagarariza Imana. Muga kubera ubucuti bwiwe n'Imana bwagabanutse, iyo Mana kiyumva. Ubutunzi bw'umuntu ni Imana mu mutima wiwe. Ubutunzi bw'umuntu singene solde en banque imeze, singene kuri konte bimeze. Be muraza amahera yacu ko bese bishobora gufara logiciel ntisuye kuyaronka tukendera amezi 5. No niga biraba. Tini murindire turacatunganya ivy'ivyuma nitunganywa bishasha. Ugatamuje gusaba abantu uruguruti ruki ibijumbu. Nga nta mara dufise babaye barabika gatoya. Ikizogutungira ngaho n'ubucuti bwawe burengera ibibazo. Abantu bagendera mu kwambika inkomezi n'abantu bagendera mu bucuti bwabo n'Imana kugira ibibazo bicika 0 gram. Abagaramu busa kubera ubucuti bwabo n'Imana. Yohana yagize umubabaro urarengera icyazi ku Mana, urarengera ya Mana ngene bafite ubucuti nayo bituma yibaza ati none wari kumbaza basi hamwe atoburya Yohana Batista wowe baza ko biba yari inde mbaye ninde ati mbega ni wewe jewe mbega nayo bari inde. None Yohana Batista yavuga ati uri wa wundi yayibaza ko atabaye ujya yoca bande. Ntabyo yibaje ko iyo umubabaro wabaye muniniya uraduha ubugugu, uraduha kutiyumvira, uraduha kutibuka, uraduha kuzazanirwa kuri ya Mana. Hamwe nawe turakeka kuri ya Mana yacu kubera iki umubabaro waturenze. Nico gituma burya umuntu w'Imana nasange yarize niwe ahitamo kurira. Ni muntera amabuye ndabizi ko bigoye. Umuntu w'Imana ntasanga yarize arahitamo kurira. Aya burya hari gihe amoso zasigura faiblesse. Si icyaha kurira mu nyumve neza. Mugabo hari amoso zamwe madakenewe. Hari abantu barizwa n'umubabaro. Batarizwa n'aya moso ziyana yo kurira Imana ikarisenga. Barire batazi ko barize, barira kubera ihahamuka, kubera kudasenga. Kuko umuntu asenga arashobora kugira umubabaro mugabo akawuronka usuka kuri ya Mana, Imana ikamuremurura nayo bitaramwishura. Ariko kandi iyo umuntu yarize acaye umenga haragasaho amenye umenga araruhutse, kumbe ntaruhutse arabitse. Mwibaza ko ari kubera iki Pawulo afunze Roma ari waremesha ishengero Filipi ati ndababwiye nimunezerwe musube munezerwe ndabivuze mu gihe kabiri. Niyo hagira ikintu mushaka nikimenyeshwa Imana mu gusenga mu kwinginga no mu kenguruka ngo ni amahoro arutwa nuko yamenye umuntu wese azoshibamira imitima yanyu. Amahoro ntapfa kuza mu inosi irimo ibintu bitugora. Amahoro ntapfa kuza kwitereka mu muntu, si bluetooth, si kintu kwegesha, si uteresharja. Amahoro n'ubucuti bwawe n'Imana. Ningene bikugora ushikiza Imana uzigasigara uremurutswe, ugasigara wambise inkomezi nawe utarishugwa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yohana Batista yagize umubabaro urarenga ubucuti afite n'Imana, atangura kuyikekako niyo canke siyo, iyo Mana irashoboye canke ntishoboye. Nimba ari ikintu kwiye kugwanira ukaba ufitiye misiyo kumwe n'abasoda bafise kuzirinda imbibe z'igihugu, urakwiye kurinda no kugwanira ubucuti ufitanira n'Imana yawe. Haje umubabaro ugomba kubigutwara, senga. Haje abagenzi bagukunda bafise n'ivyo baguha mugabo bagutwara ingeso zawe nziza uti ntumbe igiture cyo mu marangamutima ngo uranyemera wewe genda sindakwemera.
cyita umugisha atari umugisha kugira ngo ngire ibyo ndose mugabo indani ariko warapfa ngo nakwemerere hari ikindi kintu utiri ibyo ugira umpe ni umunezero wanje hamwe n'Imana yanje. Imana ihabwa icyubahiro. Jean Baptiste yaraguye ahantu naho yarazi Imana naho yayishingiye intahe yaraguye ahantu agira umubabaro kubera ibihe ariko arabamwo yibagira icyo yamana iri n'ikiri kirakora mu isi bituma umenga Imana yiwe iriko irakora tests. Umenga Imana yiwe ko ari Imana yayivuze ko ikomeye ko ikiza ko ikirakora ibintu hanze kubera kitoshika hano naho ngibi kikoze hano. Ni kenshi nk'ugwaruka twagiye mu mitego tubonye bari batatu bando barongoye turi muri fiancé nshango nanje ko mbona ibikoreye naka burya nanje ndi muri no murindi Imana ubu murindi abona wikura heza gira ntumwe imene faba burya nanje buca ndongorwa ubuzi bwabonetse nanje ndi muri uwo murindi. Kareka uwo murindi wowe urazi ngene wafunditswe n'Imana mu butatu bwayo ngo beshe ko bareshigwe iwacu muri MK unanye ndi muri aho gaseke nikugire nishigwe nanje. Imana ntikira vivura ku marisi ntikira riha amadeni Imana oya Imana ikirahise umugambi wayo ivyawe muri 2027 ukagomba kubikwe ukabizuma gasha muri 2025 urakomereka. Imana ihabwa icyubahiro. Niki ituma tuzazanirwa nigihe umwabaro w'ibihe urengeye ubucuti taniye n'Imana. Icya kabiri gituma tuzazanirwa nuko mbona uyu muntu ntiyamenye neza ubugombe bw'Imana ku buzima bwiwe. Erega bene data twebwe bitubwira mu Heburayo 11 umenga murongo 32 ndavyuka neza ngo uyu muntu avutse ngo warindiye kuzogira ane kuzopfa. Siko bimeze. None mwese ntimwisamaze ne mwitabo cy'ubugingo. Ige muzonda guca mu rupfu. Ubwo rupfu rero nituzi ngene ruzoza. Jean Baptiste yari yarahawe amavuta yo gukora cy'Imana kandi neza cyane. Mugabo kimwe atari yaramenye kandi siko za kutabimenya yarabwiwe uburyo azorangiza hano ku isi. Kandi Imana ishimwe itabivuze. Yari Imana yabigize ibanga kugira ngo biyubahishe ntiyambwiye ati we ni Herode azoguca umutwe. Gusa yarazi ko azopfa. Mbega naho bidushikira natwe tugenda ku bugombe bw'Imana. Biradushikira ko Imana yacu yoshaka ibi tugashaka biriya. Yiga ati ko Imana yishingiye intahe antwa naritanze cyane. Nanje Imana yanje izomba hafi kandi izomba hafi. Ugomba kuba hafi ntisirangira kwikireka ko uca mu mbeya urazicamo neza. Igihe kimwe 2019 hari abantu bagiye muri fiançailles umusore n'inkumi. Uko vyagaragara mu isozi y'abantu bafatanye bagati none kumenga aramuzimvye. Murazi ngene babivuga barono? Kumenga umweze kuri Boston unde yiga kuri Michel Arikanje menga si bamwe barazimbanye. Rero bacafata wundi menga yarasanzwe yemeye ubudasanzwe bajya abantu Imana izobahezagira. Ndababaza ati none Imana izohezagira ko yubashe cyangwa izohezagira ko yateguye kuzobahezagira. Wamenga uwo muntu kubera yemeye umuntu Imana imayanga fiancé akamwemera menga ntibajanye Imana izocihindura umugambi wayo ibahezagire cyane. Abantu turaziranye mbenga biracyasanzwe. Mugabo ndazi ko bari mu kibanza cyabo. Hari igihe Imana yacu tugira emotionere nka twebwe tuyibishobisho nk'ibyo dufise tuti n'ukuri rya muntu uravye ukuntu yitanze Imana izomuhezagira izomuhezagira mugabo umuhezagiro wayo ntituramenye wariwo kumva wuzuye mwemu n'umuhezagiro ukomeye cyane kurusha guhabwa ibizu n'inka n'amatongo n'ibindi. Mbe ubu Imana yahezagiye n'ufise ibitayega Nuri classe top 50 muri Forbes. Numuntu bagati muri 50 bambere batunze mu isi arimo. Oya. Ubwo bw'Imana n'ikindi kintu. Jean Baptiste yaribwiye ati burya rero. Ati ndibaza ko Imana itonde kuranga mbe muri no bintu. Ariko Imana yari yavyemeye.
murazi ko Haiti haraduga amazi ya Rusizi n'ayatanganika kandi akagera mu makari cyangwa amaga akaja mu mazu bagatuma abantu bimuka izindu zikagwa. Igihe kimuntu ho mu Gatumba ari Mirembe ya Gatumba abona imvura ije yemwe umenga ni nyinshi cyane gose ivuye hariya muri Kongo ibuvira. Abona inzu yiwe azigaye gatangwigwe ati mana ndakwingiza no kuri uburakaretse kawe karahagarara. Aja mu isengesho y'inguvu ariye umuntu asenga atimviye kuyeri karasenga akagwiza amajambo birabaho. Kandi Yesu iri mu byo yatangwe no gukosora ati nimwasenga ntimuguze mugwiza amajambo cyane nkuko zanjye ziyumvira. Nyamuntu aja mu senga arasenga ngira atanga kwita imigeri imvura. Imana iramureka arasenga hamara ruha ikimuhitiro acararyama. Ariko yamvura iri kwirane ikiraza aryamye aza yumva mu hitiro ngira ngo Imana yaretse umumarayika agenda impande y'igitanda. Uwo muntu yagenda yambaye ikanzu yaragenda impande y'igitanda asubiramo Zaburi ya 35 gatanu kuri gatandatu. Mbega igihimba yora uticakora. Mbega igihimba yora uticakora. Mbega Imana iba ibizi. Ibibizi mbwa biratabara. Kandi naho itotabara irashobora kuba yerekanye ikirwe yatwitahura. Nta dose nimwe Imana itarimwo. Nta dose nimwe ndabisubiyemo. Ni nakijya cyago ubona chance kugenda. Imana irakirimo hatari yakizanye. Gusa ragomba ko kiya cyago gihishurayo. Mbega igihimba uhoraho si cyakora. Mu gihe batuma kuri Yesu ati mbega urazi ko mwene umwe ukunda Lazaro higa bagira apfe. Aragwaye kwe. Yesu ngo cabana yakora ibikorwa. Uyo ngwara ngo siyo kumwisha. Acarabana yakora ibikorwa yaje ku munsi wa kane yazaho yarapfuye kera. Bakimona bose bavuga ijambo rimwe. Iyo uja kuhabasha. Naba yapfuye musazanje. Ni wizere urabona ubwiza bw'Imana. Ariko yarazi ko yavyemeye. Begihe barira bavuga bati mana uradevye Yesu yari karabandanya ibikorwa. Kandi hariya bariko baragira ante ibetani bariko bararira imishwara yose yaheze. Ukuzazanirwa kurashobora kuva mu kutamenya ubugome bw'Imana neza ku buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi kintu gituma abantu bagira kuzazanirwa nuko bishika tugafata Imana tukayifatira mu ruhande rumwe gusa. Hari ikosa twakoze nk'abaporoti. Hari ikosa twakoze nk'abantu bamwe. Twafashe Imana turayakira ariko tuyakira nka bushobozi. Kuko ashoboye ivyawe. Tuca dusanga ntitwayakiye nka bwigenge. Bushobozi bisigura iki? Akazi kawe no kuyora kaguhaye. Gusoma kwawe na kanya gato. Yamadeni kurihwa ni message yoshika mu telefoni wawe. Kwa Imana ishoboye rero iyo Mana asha izonyishura. Kandi singomba kugukura ngaho nyine izokwishura. Mugabo kandi Imana muri urya ruhande igira ko mu gushobora ni nagwigera ko mu gukora ivyo yo yashimye ni bwigenge. Ni nago kandi rugezo ikora ishikako mu kuba umugororotsi. Imana ifise ibikigabanije n'ibikidugije. Imana ya Mariya indi kandi yuzuye. Iyi Imana ikomye kwishura ishengero nk'Imana igororotse ikazana ukwihana abane kwiye kujana kwihana nayo bakava mu vyaha kuko nayo bagaburira ikabaha ivyo bakeneye vyose itari kirubahwa n'ivyo yihimbara. Benshi bazazanwe byo ko baracamwo bibitubwira ngo nimukangire igikangiro cyuhoraho ngo nimba muri mutari bivyago ngo nimba mwaremeye akanywafi k'abavyeyi bo mubiri ngo mukwiye kwemera n'igikangiro cyuhoraho uko mwigendera amagura abo ikunda kandi mwigomba ko bagira kameremere nayo. Bene data nagenda abwire ko mu mashuri yose yigishwa hano ku isi nta namwe bigisha kwihangana. Biraba ababize za hariya za Amerika na za Buraya hariya Athene, Greece, Harvard, Oxford na hariya
hariho teologiya faculty ya patience irahaba, nta na hamwe bigisha kwihangana, kandi nta n'ingabire yo kwihangana ibaho. Mu ngabire twahawe muri Bibiliya muri mpwemu, ingabire yo kwihangana ntibaho. Bibiliya yashyize icyanwa. Myani majambo, ni Imana igendera birema muri wewe iciye mu bintu bitoroshe igendera camwo. Ntushobora kuba umugore yubatse neza, mama wawe yubatse nabi, utabanje guca muri ekole ya patience. Ntibikunda. Bandagenda kwiyandikisha muri faculty ya patience, nagomba kubaka uburyo butandukanye n'ubwo mama wanje yubatsemwo. Aho ni Imana igendera cisha ahantu. Iremera rero ko bakurenganya, bakuvuga nabi, uruvugo rukakondesha. Ukavugwa hamwe ibiro biguhererako. Dose zigakurikirana neza kandi atari imuzimo na kimwe. Baguteranya kwa chef no kwa chef byose hamwe. Ukasi none byukuri je mvise kibazo ikihe. Ariko Imana igomba kubanza kugukamvura neza. Ikugiremo mama naka, maboko naka, umurongozi kanaka, kuko yagukamvuye neza, ikiragwisha kuri patience school. Ako mukandike. Erega ichi Imana igomba ko iba uba wewe, igikura mu cyo Satani yakoze. Satani yarononye, Imana ikiratunganya. Mugabe yudafise uwo mutima ucuhaca nk'uruzi rutwaye. Uruzi rutwaye agenda aratabaza ntabara. Acagirihamuka, acazazanirwa. Ariko Yakobo yavuze gute abwira ishengero riri mu buhungiro? Yabwiye ngo ukwihangana gukwiye guhingura ikorwa cako mu mitima yanyu. Mutiye gufata umunezero wanyu mukawugira mu bihe bitoroshe. Kuzazanirwa kwariko kwavuye ko umuntu yafashe Imana akayifatira mu ruhande rumwe, ariko Imana yifuza guhingura umuntu imuhingurishije ibitoroshe. Ibyekeye by'ubuganga iyo karapima imiti, barafise ububeba bakoresha bagapima agashiramwe imiti kugira barabe yuko bigenda neza, akabiba akadapfa, cyo bitare ko baye. Barastera inshinge nikavyimbe hama kabandanya, bagatera umugera, bagatera umuti kagakira. Ati burya rero uwo muti woshika muri piyo naho ni wo mukiza, kuko wakoze mu mbeba. Sivyo? Bisigura ngo imbeo yacitse aho gukorera ubushakashatsi, kugira bise mu muntu nazo ari gihe cy'ubushakashatsi, azo ari gihe cyo kuvura. Nico gituma twebwe ntitwitwa ko baye mugabo umuntu ashaka gucika uw'Imana ikorera ko ibikorwa by'ubushakashatsi bwa kugira ngo abari impande yiwe bige ico bize, abari nyuma yiwe bige, abantu bazomubona bige, abamuzi bige. Nico gituma kenshi ibigeragezo bitaramenyekana ntibaharagera kubishugwa. Oya reka imenyekane, ikirato kirabe mu buraro ko no mu burengero cyarimwe babibone. Bamaze kubibona ni Imana izociza terega ninakora badocabona ko wacintoke zanje, kuko barafashe mwanya baritegereza, baca bashima Imana, bagaca biga ati sha durakwiye gutera indirimbo nk'iyo nakatera, kuko naka yarahaciye Imana yamutabara kandi yahaciye neza ntiyagose. Natwe twihangane tuzoronka. Kubera iki tubise ibyanditswe bivuga kuvyekeye intumwa, nuko intumwa zitwaye neza. Intumwa zaharishwe, zarakubiswe, zaratonaguwe, mugo ntibigeze basenga Mana ngo genda uhane Herode. Bavuga ati Mana dubushozi bwo kubandanya. Imana habwe cyubahiro. Intumwa ntizazazaniwe. Igihe cyose mwazikuye mu ibohero bazikubise ngo zaba zivuga ngo turanezerewe cyane ko dukubise tuzira izina ryayo. Ariko abakino gihe urakoze ku mavuta yanje, urampangaye, anointed man, jewe minister, uranyubahutse. Ega ubu tugeze ahantu umukozi w'Imana avuga ngo nije nasenzera nk'umwana, ni naje nose nk'umwana akagira ante. Kiragiye aba minister baragoye.
kuzazanirwa gushingiye ku cy'Imana iri, ugafata uruhande rumwe ngo ni Imana ishoboye rero izokwama igaragara mu bushobozi ariko ntizigaragare mu kugororoka. Imana yacu igaragara mu bisate byinshi biyigize kandi byose bibera amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Umurongo wa kabiri rero ku murongo wa gatatu ndabona hari kuzazanirwa kuva kuki? Kuva ku mubabaro warenze urengera ubucuti bw'umuntu afitaniye n'Imana. Ndabona ko umubabaro wavuye mu byerekeye kutamenya neza ubugombe bw'Imana. Ndabona kandi wavuye ko umuntu afatira Imana ku ruhande rumwe. Yabona ko hari Imana ishoboye ivisa umuriro ariko yokiza no mugasho igaturira hama imboho ikarekugwa. Ariko asanga Imana yagombye kwigisha kwihangana twebwe n'abandi bari inyuma yawe. Uri kuca ahantu hameze gute? Iyo ufashe dosiye iwawe ukayigira individualiste uzofise ikibazo. Banza wirabire umugambi w'Imana. Ko mfise urugo kandi ko ndacyana batoroshe, ubwo ni make Imana igomba kwigisha abana banje. Ko mfise igikoni ko ndarongora mu gihugu hano kanaka, ubwo Imana yagomba ko Imana ica kuri jewe ugira ikintu yigishije ihanga. Ko Imana ndayizi mu ruhande uruhe nuru, none kumenga hasi ngomba ko Imana ihakora. Cetuma abantu benshi batubwira ngo none ngo dusenga Imana imwe. L'attitude syncrétiste batubwira ko abantu bose basenga Imana imwe, dusenge twese hamwe. Nawe nusenga Imana nawe, nanjye nasenga Imana, nujya gasenga Imana, umenga iyo Mana ni kimana gusa, itagira ikinge nimeze, itagira n'icyo ishaka. Ni Imana ifise ukuntu yishuye muri Kristo Yesu. Ni Imana mugabo tudahuriye ku kwihana no kwizera, ntumwiye gusenga Imana, iyo Mana yabo ntayonzi. Iyo Mana igaragara mu kwihana k'umuntu kwizera kwayo no kwizera abamba. Rero ntumpene ngo dusenga Imana, banza umbwira Imana ingene mwahuye ngeno yizi. Niyo ncamenya iyo Mana ko woyimbwira, niyo ncamenya ko twujana mu rugendo, kuko Imana yacu ifise uko imeze, uko yisuye, uko igomba ko umuntu abaho n'ingene yizera. Imana ihabwa icyubahiro. Ukuzazanirwa dukwiye kurengera. Gatatu kuri kane. Babe kane guca kuri gatandatu. Hatubwira ngo Yesu arabishira ati mugende rero mubarire Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona. Mwene baje mumwibutse igasanzwe abizi naho byarengewe, asanzwe abizi, yarabibonye yaravyumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ifa amatwi birumva, abapfuye barazugwa, abo babwirwa ubutumwa bwiza, kandi mwongere ko nakano hahigwa abo ivyanje bidatsitaza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niki cyotuma tuva mu kuzazanirwa dushaka kubamwo canke turimo? Uriyumvira iti none by'ukuri rino deni aho narisengereye, rino deni aho narisengereye, aho nasabiye akazi, na preselection, nasenge mu fiancé kandi nariteguye, naragenda hanoza abagore ingene bubaka, ubu byose niteguye kubaka urugo, mugabo nta muhungu n'umwe ndondera. Naramaze kubwira Imana ingene nzoyikorera, mugabo ntivyuguruka. Kuzazanirwa kurabaho ko tuba ko Imana igaragara mu bushobozi gusa, itagaragara mu bwigenge bwayo. Ni iki cyo tuma tuba kuzazanirwa tukambikwa inkomezi? Nuko dusenga duhagaze ku kuri. Gusenga uhagaze ku kuri bikiza umutima. Ishinga rya kino gihe twarari bw'ibintu tubwira ko bigiye kugenda neza, tubyita ko Imana yatuganirije. Haleluya, haleluya. Ndabona hari abantu ngiye kwishugwa, abantu ati oh haleluya. Ega nta muntu adafise umutwaro burya, nta n'umwe adafise umutwaro. Rero mvuze ngo bagiye kwishugwa bose niko imba ndababesha. Mbega bafise umutwaro yo, uwo mutwaro wo ni umutwaro w'Imana. Ndabona abagabo muri twe bagiye guhagurutswa. Haleluya. Oya ndavyumva. Semeni amen. Yo. Nkagushusha, ugasura ugashuha, kandi amaranga mutima yawe arakogwa ko ndabizi, mugaye Imana miniti ngahe ishu. Ugeze hajya tanga kwiyumvira, ubundi nishe wiki kubitwara ari myinshi. Imana yishikiye wishe wiki none ko twari igihumbi habwiwe nde none? Abakira ibihisi gendera bamwe bitoroshe, abakira ari abagabo canke abagore, kubera ibihe bitoshe bagenda barabamwe, n'abantu bagomba gusenga bahagaze ku kuri kw'ijambo ryayo.
ntidukeneye ibiryoha, ntidukwiye kuba mu bintu bidutera ibyizigiro bidafite aho bifatiye, ntidukeneye ubuvugisho bupfuye buturyohera, ntidukeneye guhabwa ibitudigadiga bidutera amademanjezo, kumva kumenga biraryoshe unakeneye umuntu antera ibyizigiro. Ntibabitera, barabyizera ibyizigiro, ntibabitera. Ce n'est pas bagira gutembega mu kiganga, si injectable, si transmissible, biva mu ijambo. Nkema akabishigikira ukavyuma muri nkemu wawe uti numva hari ikintu Imana imbwiye, yambwiye ngo nihangane ntiyaragera, cyangwa yambwiye ngo hagiye kuza ikindi gihe kuri jewe. Apana ngo yabinteye, yabiguteye hehe? Wavyakiriye mutima uyuwe? Ubwo si bishobisho. Abera bafite amasezerano atariyo, bakiwe mu bitari byo, kandi banditse ngo bari kubategura igikomere nsezerera mutima, uko bagiye kwizera ibintu ngo Imana yabivuze itabivuze, bararindiye kandi bazobona uko si Imana iri inyuma y'iryo jambo. Umunsi Imana yavuze ijambo ryayo rizarese ubushobozi n'ubuntu bwoko rishitwa kuri wewe nyene, kuko ni Imana ari umwizigirwa. Icyo ndakizi, ivuze ijambo ryayo ikavugwa rivuye ku mutima wayo, ikaritanga mu buryo bwiza, umenye bizoshika. Hazoshika icyo Imana yavuze, nayo ibyo Satani yavuze bitegura ibikomere nseseza mutima. Mu buzima bwacu iyo turi mu bibazo, kenshi twiyumvira ngo inyishu ni gutabagwa, kandi si bibi aho bigenda uko. Ariko ibibazo byinshi byishugwa no gusubira mu bwiza bwayo. Ikintu ukeneye mu buzima bwawe iyo uri kuraca ahantu hatoroshe, ikintu ukeneye mu buzima bwawe iyo uri kurazazanirwa, usenga ntiwishugwe, warondera umutwaro ugatanga ukaragwa ntihegeye n'ukuvugishwa ko, ukarondera ukabura, uzumenye ngo Imana ntinkeneye ko inyishura, inkeneye mu bwiza bwayo. Ishinga rya kino gihe Imana twarayihenze, mugabo hari ahantu twayirenganije naho itarenganye. Imana yacu ikwiye kuronderwa mu maso hayo, mu nyonga hayo, imbere yuko ija kuronderwa mu kuboko kwayo. Ibintu biri mu bitandukanye. Iyo Imana igomba kwishurira, igutumira mu nyonga hayo, ikeneye murabane, mugire ubucuti, igwe ngo wihane kandi uvyemere, utangira isoni kwera amanyanga uri kurabamwo. Ikeneye kukuganiriza kuvyerekeye ingene kubaka urugo rwawe, ingene umuhamagaro wawe utera imbere, ingene ugenda mu bintu bitandukanye Imana igenda gutuma. Ikeneye ko muganira ni mu nyonga hayo. Hakana igihe igomba guhishura ukuboko kwayo, uko ari Imana yishura ikishura imitwaro kanaka. Rero Imana kino gihe benshi barondera mu kuboko kwayo gusa. Umenga Imana irafumbase nishaka, bagera ngo barondera ingene bizo ntokibozi gorora, Imana itanga ivyayo. Umenga n'urumana rudahezagira, mugabo kandi ruhezagira ko twasenze cyane. Ariko nagenda nabwira, iyo urondeye mu nyonga hayo, ukarondera Imana, wumva nawe utarishugwa uri kuragenderwa n'iyo Mana. Wumva nawe utarishugwa ibukene, amadeni, ibibazo, kwa ruvugo guhondesha, kwa kubeshegwa, bisa nawe umenga biraremurutse. Hame munsi Imana yakwishuye izogusanga umerewe neza. Iyo umuntu avuga ati ndakeneye Imana yishura, iminsi yose Imana yishura, ugasanga Imana irondera kwirondera mu nyonga hayo, uzosanga warahushije aho urasa. Gusenga Imana uhagaze ku kuri, Imana ihabwa icyubahiro. Herode byarangiye aciwe umutwe, ntibyarangiye Imana. Bambe Yohana byarangiye aciwe umutwe, ntibyarangiye arekuwe. Umva yarakeneye iki? Inyishu Imana yamurekanye yavuze ati genda mubwire icyo ndi, ini icyo nkora, bimuhaze mu kurindira wa munsi wogira nte wo guciga umutwe. Inyishu zibazo ni mu nyonga himasi mu koko kwayo, kuko na Imana yo guhezagira ibyo bintu byo cyabimana umwanya muto, mugo guhazwa ni Imana. Ubucuti nayo nubwo ibihe bidashira biri imbere yacu. Nico gituma tubona abantu batwenga atarabarisha amazu, sabagenda n'imiduga, abatwenga n'abanyonye n'Imana.
basanzwe sivyo amazo n'imiduga navyo biza kwiyongera mugabo abatwenga neza bari muri mu mana n'abantu banywaye niyo mana nyene. Nicyo tuma Paulo na Sila bari mu gasho bakubiswe batonaguwe batavuga ati mana none uri Sile ko turi kumwe kwera nibyo baratubwiye kuri wa musozi Elayono ngo tugende nguzo kumwe na twiwe mugabo kamana ukaba kumwe na twebwe je na Paulo na Sila ninge twakumviye ari watumye tugenda i Makedonia none turafunzwe kweri. Suko basenze bavuga ngo barakubiswe ngo bari biruruma mu gasho ngo baca barasenga mu gicugu ngo prison yose ibumva ngo bavuga ibyiza by'Imana. Ntibaharuye inguma, ntibaravye amaraso yavuye, ntibaravye ingene umuntu yabafunze ari inyama n'amaraso azohanwa na Yesu, ntibaravye ingene umuntu ari ibintu bimurindiye vy'ibihano, baravye iyo Mana. Basanga vyarasezeranywe, basanga Imana ntiyataye icubahiro, basanga ntiyavuye ku ngoma, basanga Imana ikwiye kubandanya yubahwa naho bafunzwe. Ngiye ikintu gera kinkiza mu mibabaro. Igihe cyose mbonye umubabaro je ngiri ibanga namwe cyambwira Imana ndagushima ko ibintu nshaka kubirengera nkaca nirinda kuvuga nabi nkaca nshira imbere kurondera nihe nyifato nziza nojana navyo muri bino bintu hama nkaja gusaba Imana ngo intervene gati okay umutima mfise niwo siriko ndavuga nabi siko ndishora nabi siko ndidoga urenda gomba ngo Mana utabare kandi ndazotabara mu gihe cyawe sima ndakumanura ngo ndakuzane ngaha atari byo washaka usenga gaze kokuri genda mbwira muti ibipama twibirumva je ndi wa wundi nyene umwe wavuga umwe wabona ibimuga biramuguruka nabwo butuma kandi bana yabuvugwa menya amajambo sinahindutse ndi wa wundi nibigutungire mu gasho uravyumvi urumva iyo ngaburo ya Yesu kumba abantu bafunzwe menya amajambo ko muri mu gasho tungwa nico ndiko ndakora. Igihe kimwe nari mpera ya mezi 3 ya ruwa sindovyibaga n'impagaze hajya kwa Bob nasa Mana none ujya mutama ahavaza kunsura cyanke sanga ikete munsi y'umuryango cyanke nari baza byinshi nayenze ati ni kuri Imana yanje irashoboye ruwaye hari nka 2000 ngira ngo 15 yari seti sase nkane turuwamo ariko urazi ko byaduze ndasenga Imana irangendera ngendera ndi hajya ati muri wanje sinagendeye bihaga biciye ku ijambo cye ku ndimo ziko ziravugwa Imana yanganije ibyayo imbwira ibintu nuko navyumva niko numva yashikira vumenga niko nagendegwa mumenga niko ndabadelivrer niko ndabohoka tendera umukozi wanje ndavyumva yego ndiho niko ntarari inzu tendera umukozi wanje ntakwiye gusekura yitegura kuzohabwa ko niko nasekuye ndiko ndonki ko ntarari inzu made guca bugufi nsanga Imana ikirankosora muko niyumvira sanga Imana cyihuta sukundihira inzu nukubanza guhindura ivyumviro byanje ibihe byinshi inyishu sukuboko kw'Imana inyishu n'ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Abubatse hari ibibazo bikunda kuba mugasengera hamwe mugasenga Imana ukamenya ntikirishura ikene imitima yanyu bibabiri nayo umugisha umunsi yabuzanye uzofisa agaciro kawo gihe cyose Imana ihezagiye ibikoze bizima biryoshe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Senga uhagaze ku kuri kw'ijambo ryayo nkuko Yohana yibukijwe wibuka icimana iri ku buzima bwawe wibuka ivyo maze kwibonako kuko nawe wacitse intege suko utarabona hari ibintu yagiye akora mu buzima bwawe hari ibintu hari ukwishoye hari ukigororotse hari ukitacegwa hari ukitarenganya hari ukwishoye byose urabizi mugabo vyarengewe subira uvyibuke subira ihagarare ko mu gusenga wemera ukuri kwinjire muri wewe maze kuratuma barusohoka uratuma usubira kuva mu kuzazanirwa usubira wamikwe inkomezi n'isaba hezage cyane gose turashaka kubyaguruka
turashaka kuvyaguruka n'indarika cyatoroshe indarika zazanigwa indarika umenga imana yanje je umenga iri mwikonje imana yanje umenga ntikiranyumva hari umutwe wanayihaye ariko ntakiravuga ntakirakora hari n'ibyo numvise umubwisha mbarira ntakirakora hari ukwimvira kundi kugenda akora muri twebwe kandi ko gutumara mu gihe kirekire bitumenga imana yacu menga isa naho itari kiremerwa neza muri twebwe hamwe na hamwe n'umunezero ukagenda ugenda gucika intege kugenda kora mu mitima y'abantu ariko ndagenda kubwira ikintu kimwe Dieu n'a jamais changé imana ntigera ihinduka ni ya yindi nyene iracashoboye kandi iracigenga uduze ibiganza byawe Yes. arazagushira inzira arazagushira inzira abona kuraho ntabasha kubona aradagushiraho inzira wimvire ku mana yawe nzohora hora umwizigira zigira Yesu araza shira inzira araza zagushira inzira Yesu abona kure kuraho ntabasha kubona nzohora mwizigira duze ibiganza byawe waturikiye imana ku buzima bwawe ubw'imana ndagushaka mu rubyaro rwanjye ndagushaka mu kazi kanje ndagushaka muri ziya dose ubwira imana ziya dose ubwo uti imana hajya niho wicaye ndakwizigiye sigomba kurengerwa ngomba gukwimika nk'imana yanje muri bijya mwana ndaguhaye icyubaro cyose turakwatuye hejuru y'ingo hejuru y'ubuzi hejuru y'imihamagaro hejuru y'ingabire hejuru y'umwami muvukano mu mafiyansaye mu buzi uriya mana iracegwa uriya mana itananirwa uriya mana kwizegwa uriya mana itananirwa uriya mana y'ubwigenge ikora ahageze ikora mu gishatse mu izina rya Yesu Kristo aturi imana imika imana hajya sohora amajambo widozemo sura waturi imana sura waturi imana sura waturi imana vuga imana ku rubyaro rwawe vuga imana ku rugo rwawe vuga imana mu kazi kawe vuga imana ku magara yawe mu izina rya Yesu ndakwetse umuntu wese agwaye agwaye indwara yaze gukira agwaye indwara yaze gukira mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'imana bukiza indwara bukiza mu izina rya Yesu bananyusenga kugira ku ndwara zawe kugira kuri karande kugira ku ndwara kugira ku ndwara kugira ku bihe bibi kugira ku byumviro byawe bibi kugira ku mubabaro wawe umaze kw'igihe kirekire sohora umubabaro bwira imana sohora kwizigira amana kutaboneka zo kwizigira utazarumba zo kwizigira ndazi kutana
urabohora icyaha, urabohora icyaha. Ababoshywe n'icyaha, ababoshywe n'icyaha kikunda kubizingirako. Basenze ibitangabo kenshi, barasenze, barisonzesheje, barasengewe, ariko tanga urusenge. Bwira Imana uti kino cyaha ndagicira urubanza, uti mu izina rya Yesu ndacase, ndacihanye mu izina rya Yesu. Vugira ku cyaha, vugira ku kwisambanya, vugira ku rusaku rwawe, vugira ku nzigo, vugira ku mururazi, vugira ku cyaha cyose, vugira ku kwiba, vugira ku kubesha, vugira ku kubesha. Bivugire ko utikisi rwanje si umugabane wanje, ndi umwana w'umuco mu izina rya Yesu. Ndaguhaye icyuho cyose Mana. Data uri Imana yo kwizerwa, data uri Imana yo kwizerwa, data uri Imana yo kwizerwa. Amadosi yaziritswe, amadosi yaziritswe, amadosi yaziritswe. Yabwire ku ijambo, yabwire ku ijambo. Yeremiya yabwiwe amagufa ngo yabwire ku ijambo, hakaba mu bwoko bw'Imana. Vugira ku magufa, vugira kuri dose ziziritse, vugira ku majambo yo kuguhigira bakubwiye, vugira ku majambo yo kuguhigira bakubwiye. Gira ubusa umugambi wa Satani mu buzima bwawe. Ndaguhaye icyoro cyose Mwana. Ndakweretse abafise amadose mu butungane butandukanye, ndakweretse abafise Mwami kurenganya mu miryango mu izina rya Yesu Kristo. Mana urenganure, Mana ihindura amateka, Mana ikoresha umutima wa Farawo, umutima wa Nebukadineza, Mana igenesha umutima w'umwami, Mana nyene isi n'ibirimwo. Mana urenganure, uvugishe bose mu izina rya Yesu, ukoreshe bose kugira umugambi wawe ushitse kubera bawe Mwami. Yesu urahambaye cyane, niwe kuri kwacu Mana. Turakiye ibitubabaza biriko biraba kuri bene data, turakiye ibigoye biriko biraba kuri bene data, kuko ivyo bishura amasezerano, bishura kamere kawe, bibitse kuzoshitwa kuri ivyo watekanije gukora Mwami. Yesu urakoze Mwami, urakoze ku Imana yo kwizerwa Mwami. Urakoze, turaguhaye amashi menshi, turaguhaye amashi menshi, turaguhaye amashi menshi, turaguhaye amashi menshi ku giciro cyawe Mana. Ufise ingwara yanse gukira araduze ikiganza ntitumbwira ngo aze hano imbere. Ufise ingwara yanse gukira, ufise ingwara yanse gukira aduze ikiganza ciwe, tugiye gusenga. Nyiricyubahiro Mana yo mwijuru, umuremyi w'isi n'ijuru, ni waremye ino mibiri tugenderamo, ni ufise ububasha bwo kwigandurira toutes choses, tu as le pouvoir d'assujettir toutes choses. Ndakweretse umuntu wese yagize ukwizera, yagize ukwizera ko gukira ingwara n'umuvumo wakiriye ku musaraba. Muri ya mishishagu yawe twarakizigwa, wa mugoroba barakuzaniye abagwaye n'abarimo dayimoni, urabakiza kugira ngo rya jambo Yesaya yavugishwa ngo rishike. Kuba wikoreye ingwara zacu, wikoreye imitima zacu, mu izina rya Yesu turasengera bene data, mu izina rya Yesu Kristo turabasengera umura wa mpemo ukiza ingwara, mu izina rya Yesu Kristo turasenga umura wa mpemo ukiza ingwara, mu izina rya Yesu Kristo turakangamiye, turakangamiye, turakangamiye ingwara, turakangamiye ingwara, turakangamiye ingwara, turakangamiye ingwara, mu izina rya Yesu turagutegeka unga, unga mu izina rya Yesu Kristo, turaguciye ku iteka mu izina rya Yesu Kristo, unga, unga mu izina rya Yesu.
ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze ko Imana yakwize ibihe byose Mana. Turagushimiye cyane, urera cyane mu izina rya Yesu. Amashyi menshi mu kwizera Imana kibohoye ubwoko bwayo. Imana iracyakeneye gukiza umwana w'umuntu ihereye ku mutima wiwe. Gukira ni kwihana, ni kuva mu cyaha, ni kuva mu rupfu twahawe na Adamu. Nicyo tubona kubwira ngo nuve hano ugendanye urupfu wazananye, nuve hano utwaye ibyaha n'urubanza rukomoka kuri byo. Yesu aragukunda, Yesu ashaka kwiyegereza, aragushaka mu migenderanire, aragushaka mu nshuti, aragushaka kubohora, aragushaka ko muba mu gitabo cy'ubugingo cyiwe, arashaka kuba mu bazuza gutora. Uri hano, ndakwinginga ntuve hano utakiye gakiza, ntuve hano utakiye Yesu umwana w'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi ugomba ko dufashanya nduziganza cyawe, wakira ubugingo budashira, wihane, ubohoke, Yesu akubohore, Yesu aguharire, nawe wemere kwihana, wemere kuva mu cyaha. Ibyo uri kuragenda wese unabishaka, arashaka umutima wawe. Uri hano, uduziganza cyawe, dufashanye. Haleluya, karibu cyane, karibu cyane, karibu cyane, bamufashe, bamuzane, bamuzane. Amashyi menshi muhatera intege, bavuye mu rupfu. Karibu cyane, karibu cyane. Abagomba kwihana, abagomba kwihana, muze mubohoke, muze muharigwe, muze mube mu cyaha. Murakwiye gusuzuguza Satani, yarabononye mu ngeso mbi, ariko mwicubahira Imana mu izina rya Yesu. Emera ubohoke, emera ukire, emera wihane, Yesu ari mu bugingo bwawe. Sabe Pastor Pierre bamfashirize abandi dusenge turangiza ko mwanya twawurengeje ko munatubabarire. Turaguhaye icyo cyose Mana, wezagira isengero ryawe Mana. Haleluya, barabana nyakuza, karibu cyane, karibu gose, karibu gose. Abandi tuvyaguke turangize bene data. Haleluya, haleluya. Turaguhaye icyo cyose bw'ishengero ryawe Mwana, ubakomeze kandi bahumugisha muri byose, ubahezagire mu ngo, ubahezagire mu byo bakora, ubahezagire mu magara yabo, ubakoreshe iby'uguruka kwawe Mwami, nawe uhabwe icyo byose mu izina rya Senze. Amen. Yesu abahezagire cyane gose. Amen.